none rero sikera cyane muri uyu mwaka uheze umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaratangaje yuko hagiye kubaho itunganywa rishasha y'ingene amasentare yubatse mu Burundi. Ku rwego rw'ubutungane rero twabonye yuko hakiri agahaze duca tubona ko twabitunganya bushasha. Twaratunganije ingene ubutungane buzoza buriko burakora guhera mu mwaka uza, kuko dushaka yuko mu rwego rw'igihugu hose haca urwego rw'ubutungane ruboneke. Twarabonye ko ubwo rwego ntirwari bwaboneke neza. Bakuzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu kwemera kuvyara ubuzima. Turasuye kubaramutsa tubipfuriza kororanirwa n'amahoro meza mu banyu no mu byanyu. Haraciye iminsi tubahaye ikiganiro ku bijanye n'ingene amasentare yubatse mu Burundi, uhereye hariya ku mutumba mu rwego rw'abahuza, ukaduga mw'ikomine mu rwego novuga ko ngo ku rugezo rwa sentare y'intango, hanyuma ukaduga muri province muri sentare nkuru y'igihugu, hanyuma ukabandanya uduga, mbega mvuge ngo ukaduga hehe, reka nzivuga ngo ukaduga mu karere, kuko ubundi bwo les cours d'appel ziri mu karere, kuko cours d'appel kiretse nko mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi hamwe ubundi bwo atari hake ko kudapere wasanga ihuza intara nka zibiri canke zitatu. Rero tugaca tuduga ku rugezo rwa cour d'appel, hanyuma tuvuye muri cour d'appel tugaca tuja muri cour supreme. Narababwiye yuko la cour supreme niyo ikurira ayandi masentare, niyo ikurira izindi nzego. Uyu munsi rero nje kugira ngo dufashanye kumva yuko ingene amasentare yubatse canke ingene donc kitwa le système judiciaire canke l'appareil judiciaire ingene yubatse birahindagurika. Sinje kubabwira histoire ya kure gose kuko kumbe ndabirondeye no bironka, mugabo nje kubabwira ibigezweho. Mbega uno munsi bimeze gute, bigenze gute canke bigomba kubandanya gute? None rero muri kumwe na Maître Emerance Ndayikeze, nguma ndabaha ibiganiro mu by'amategeko, kuko je mvuga nti kumenya amategeko akugenga mu by'ukuri birakuza iteka ryawe, biraduza iteka rya muntu. Menya rero amategeko akugenga, hanyuma uheze ubeho mvuge gute, ubeho utekaniwe mu bawe no mu byawe. None rero sikera cyane muri uyu mwaka uheze umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaratangaje yuko hagiye kubaho itunganywa rishasha y'ingene amasentare yubatse mu Burundi. Ubundi bwo mu bijanye n'intambuko ntaco yahinduye, mugabo hariho ikintu kidasanzwe, mugire mwiyumvire mu kanya. Ico kintu sikindi ni cyuko ubu unye sentare z'intango zigiye guhera hariya ku misozi, hariya mu mazone, nko mu ntara hagati ntaho twari bwabone sentare z'intango ziri ku mazone, mugabo ubu unye sentare z'intango zigiye kuba ku mazone. Hanyuma sentare nkuru z'igihugu, ivyo bita les TGI, les tribunaux de grande instance, nazo zice ziba mu makomine bavukanye. Ivyo bintu birakomeye cyane gose, muvyumve ijambo umukuru w'igihugu avuze. Ubundi bwobwo riba ari ijambo ridasubirwamwo, riba ari ijambo nyene ryamaze kubaho. Ni ukuvuga ngo ico kintu cyamaze kubaho, umwanya ubusigaye uba ari umwanya wo gutunganya neza ibintu ingene bimeze, kugira ngo ibintu bigende neza. None rero umukuru w'igihugu yararivumereye aravuga ati hagiye kubaho sentare z'intango mu mazone, hanyuma habeho sentare nkuru z'igihugu mu makomine,
hanyuma ku ntara haceba amakuru d'apere gutyo kuduga, murumva yuko ibintu biragiye guhinduka. Reka rero simpave ndabicisha inyota kuko umukuru w'igihugu umwubahwa twubaha cyane rwose, mbere mvuge ngo umwubaho wa mbere mu gihugu kuko umukuru w'igihugu mu by'ukuri abereye iteka n'icyubahiro, mvuge ngo Imana iba yararimuteye kandi iryo teka Imana iheza igatera umuntu ikamuduza hejuru y'abandi. Iryo teka turaheza natwe tukarisonera mbere bikaduhimbara cyane rwose ko umuntu Imana iheza ikamuduza ikamukuza ikamutera iteka. None rero ntabarambiye dukurikiranire hamwe, turaza kugaruka mu kanya turabira hamwe ibiza kuba byavuzwe. Reka ndeke kubanyoteza tubandanye. Twaratunganije ingene ubutungane buzoza buriko burakora guhera umwaka uza, kuko dushaka yuko urwego rw'igihugu hose haca urwego rw'ubutungane ruboneke. Twarabonye ko ubwo rwego ntirwari bwaboneke neza, ubu rero tukaba twifuza yuko haba mw'izone hazobaho sentare y'intango, sentare nkuru y'igihugu iri mw'ikomine, sentare y'ingururizo mu ntara, sentare ntahinyuzwa iheze indariyo izirarabaho sene akora. Muga turifuza ko nk'uko mvuze ikibazo cy'ubutungane muri iyi ntara ya Gitega, haza umukuru w'urwego rw'ubutungane mu ntara ya Gitega azoba bibazwa ku buryo amenya ibyabaye gushika mu mihana, akabibazwa kandi akavyishura. Niho dushaka gukomereza ubutungane kuko akaregwa mu ngami basinda bibazwa bavuga ngo barigenga mu bwigenge bwabo, usanga kenshi nubwo konona. Kuko turashaka yuko ubutungane bw'urwego koko bw'ubutungane kandi rufise ababibazwa. Icyo cyari ikibazo cy'ubutungane turoguma turondera inyishu. Turazi yuko hariho abafise imanza n'ubu zirahane cyangwa bavuga bati bararenganijwe, tukaba tubabwira mwandike bashyikirize imanza zabo. Ubu ndazi yuko hatabuze abaje ngaho baza ngo tuje kuburana, tuje kwishyura ibibazo by'abenegihugu, mugabo nta sentare ngaha icisasa. Ivyo bibazo by'abenegihugu nta sentare yaje icisasa, andi barivuga ngo sentare nayo twirashashaje ababuranye ntibarazapaje kugira twumvirize ibibazo by'abenegihugu hanyuma dushobore kuvyishura. Nuko bakuzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje, mwebwe twabanye kuva mu ntango ya kino kiganiro, mwaje kumva ingene umukuru w'igihugu abivuga. Umukuru w'igihugu aravuga neza yuko ari mu ntumbero canke mu kuneza y'ukubahiriza abenegihugu, kugira ngo abenegihugu bareke gutama, abenegihugu bareke gutama, ubutungane bubegere, ubutungane bubasange hagufi, bareke kuko burya nko uri nko muri zone ukaja muri komine, urana ubunyeho amakomine ari kure na kure, ukava muri zone ugenda muri komine kurondera gutunganirizwa. Hariho abantu ushobora gusanga ushobora kugenda umunsi wose oya canke nk'amasaha nk'atanu atandatu ku maguru kugira ngo ushike mu komine. Rero turakengurukira cyane rwose inzego z'igihugu ingene baguma bitwararika, bakaguma baraba ikibereye, baraba igikenewe. Mbona yuko no kubijanye n'ubutungane nako atariko barakora kugira ngo abantu batunganirizwe, abantu boroherezwe mu kurondera ubutungane. None rero ndeka ndababwire yuko tugiye no kubandanya tubashikiriza ibindi bice bikuru umukuru w'igihugu yashikirije mu kiganiro yagiraniye n'abamenyesha amakuru hamwe n'abenegihugu imuranza mu mpera z'ukwezi kwa 12 kuno mwaka twarangije mu 2025. Hari n'izindi ntambuko nkuru tukirindire yuko bija mu ngiro, ivy'amasentare uko yabivuze turindiriye ko bija mu ngiro, kandi turizigiye yuko bishobora kuja mu ngiro bidatevye, hanyuma gutyo abenegihugu bagaheza bakoroherezwa, ibintu bigaheza bikagenda neza. Reka rero ndabasezere, ndabise yuko mwari kumwe na Maître Emerance Ndayikeze. Ikiganiro cari menya amategeko kugenga uheze ubeho utunganiwe mu bawe no mu vyawe. Imana ibahezagire, tugumane, nimwibagire gufyonda sabone, nimwibagire
gupartaja bino biganiro ku bandi kugira ngo abandi benshi babibone. Ntimwagire kugira amakomantere, komantere ziratwubaka cyane rwose, kuko ubaye uri kuragira komantere ndaheza nkafatiraho, ndaheza nkaronka ikindi kiganiro nkora, mbega mbandanye gute canke nkore ikindi kihe, canke ikibazo wowe ufise kuje n'amategeko canke kukungena ibintu vyogenda, mbega n'ikihe gutyo, tugaca duheza tukoroherwa kugira ngo ushobore kubana tubategurira ibintu vyiza, ibintu bizima. Nuko rero bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe iteka ryaje ukwemera kuvyara ubuzima, reka ndabasezere ndabipfuriza kuroranirwa no guhorana amahoro mu banyu no mu vyanyu, gira iteka.